ikaze cyane muri BNP Sport nibaza ko mumeze neza cyane muri mwo byose turagaso muri BNP Sport tuje kuyagera ku ntamba mu rugamba haciye imisi irenga ijana na mirongo itanu habaye impinduka muri staff technique intamba mu rugamba yari Etienne Ndayiragije umumenyereza mu nyuma baramuhindura bumvikanye ku byo gusesa amasezerano bazana Sangwa Patrick amaze imisi irenga ijana na mirongo itanu ari kumwe na staff bari kwamenyereza intamba mu rugamba ubwo nibiki vyo bimaze guhinduka kuva afashe direction yo kuyobora intamba mu rugamba no musturi kumwe na n'umutumire ni Papa Otam ni Suleiman yo nk'umugabo mutazira Papa Otam benshi n'iryo bazi Papa Otam meze neza meze neza cyane Richard ndashimira Imana sijyambere uje ngaha mugabo kari ukana urakoze cyane sijyambere naho nari nakiriwe nabandi nawe nezerejwe no kuba nakiriwe nawe sijyambere dukoranye wanteyiteka wakoze cyane oya niwe wanteyiteka wantumiye kandi wakoze oya ni kumande zose kari uca muri BNP Sport murakoze cyane haciye imisi ijana na mirongo itanu habaye impinduka muri staff technique intamba mu rugamba hari Etienne Ndayiragije kubwo kumvikana hagati yawe n'ishami ry'umupira w'amaguru mu wundi FF barasesa amasezerano yari ahari bazana Sangwa Patrick na staff twavuga ko yagutse kuko hari abatari basanzwe bari kuri ku gihe ca Etienne ubu bajemo ubwo uno musi nibiki bimaze guhinduka kuva staff shasha yajaho cyambere cyo icyahindutse nuko urumva haraje staff shasha nyene icyahindutse ku ikindi nicerekeranye na n'umwuka wari mu bakinyi kurabye nk'umwuka wari muri equipe nationale kesaswa urabye muri staff technique umubano wari uhari umubano warahindutse rimwe na rimwe twarumva ukutumvikana kuri hagati y'aba nabariya abakinyi bakidoga bidogera coach akavuga cyangwa se umumenyereza akavugwa hirya no hino mu bimenyesha makuru ko hari amakuru asohoka ava muri equipe nationale cyane cyane muri staff technique ariko uyu mwanya urabona ko icerekeranye no kumvikana muri staff technique kirimwo hanyuma bivuye muri staff technique bikaja mu abakinyi hagati yabo urabona ko biyumva namwo hanyuma byava mu abakinyi bagahuza na staff technique nako mu buryo bwo gukora no munsi harimo ico no kwita kumvikana kigaragara cyane kandi rimwe na rimwe project cyangwa se umugambi w'inkino ntabwo ushobora gutera imbere hatariho ukumvikana kuba ariko barakora iyo projet rero novuga ko ico kintu cyo nyene iyo klima yahindutse iratuma tutangura abantu bonagira umwizero ko ibintu bishobora kuzogenda neza gusumba hanyuma ikindi kintu naco novuga ko cyahindutse ca kabiri ni cerekeranye na systeme doje cyangwa se uburyo bwo kuba ku rukino n'uburyo bwo gukina hari ikintu cyahindutse cyane kuko uyu munsi biyadaguta ku rukino bagiye gukina ababonye ngene Burundi bwakinye kuri Côte d'Ivoire siko bakinye kuri Seychelles bivuze ngo uno munsi hageze ko tuzibira hari abakinyi bari kugira ngo baze kuzibira hageze ko barondera ibitsindo cyangwa se barondera itsinzi barayirondera kandi bakanayironka bivuze ngo harimwe abantu benshi nko bivuze staff yagutse bashobora gufasha ku buryo bwo gusoma urukino ubwo ari bwo bwose bigatuma byotanga inyishu nziza cyangwa se resultat positif ko mu Nserukiragihugu intamba mu rugamba Sangwa Patrick kuva yashikamaze kumenyereza inkino zine muri izo nkino zine yatsinzwemwo zibiri anganya rumwe yongera atsinda urundi rukino ihangiro yihaye yagisinya amasezerano yo kumenyereza intamba mu rugamba no gutwara Burundi mu gikombe ca Afrika ca 2027 uno musi hari ibimenyetso vyerekana ko ico cizere gihari cyo gushika mu gikombe ca Afrika inkino zine yakinye muri izo nkino zine kuronka itsinze kuri Seychelles ntabwo ari igipimo cyo kyerekana ko uri amezire kuba cyangwa se uri kugwego kuba kwitabira igikombe ca Afrika kuko iyo Seychelles tuvuga ni igihugu mu mateka y'umupira w'amaguru ntikiratsinda au Burundi haba mu bana ndetse haba no mu bakuzi ntibirabaho usibye ko no munsi haba hitsinze yagutse gute kubera batsinze ibitsindo byinshi peut-être batahora batsinda ibitsindo byinshi ariko gusa urabye Seychelles no Burundi izo mpinduka kubashira kuri balance ngo cutanga uruvuge yuko Burundi bwagize inzira nzize kuba bwoshika mu gikombe ca Afrika biragoye hanyuma ngendeye ku kibazo rero warumbajije cy'umumenyereza yavuze yuko ihangira ari kuja mu gikombe ca Afrika birashoboka kuko igikombe ca Afrika ubu kisigaye caragutse ku bihugu bikijamwo kubaro byarabaye 24 byitabira icyo gikombe ca Afrika hari amahirwe menshi yo ku Burundi bushobora kuba bwojamwo icyo ubusaba busabwa gusa no kudakora erreur canke ikosa na rimwe mu gihe hageze inkino zo gukurakurana nk'umurondera itike yo kuja mu gikombe ca Afrika hanyuma ivyo nabyo rimwe na rimwe ntibabipredictinga canke se ngo uvuge bizogenda uku bivana na tomboro wagize y'inzira uzocamwe yo kuja kondera itsinda waciyemwe yo kugira ngo uje kwitabira icyo gikombe ca Afrika kuko ushobora gushika mu itsinda iryo tsinda ugasanga ririmo igihugu nka
Ivory Coast nko turi kumwe na Cote d'Ivoire muri mu kurondera itike kuja mu gikombe c'isi cyangwa ugasanga uri kumwe na Senegal ugasanga uri kumwe na Egypt hambavu yako usanga hariho n'ikindi gihugu kiri imbere yawe mu byerekeranye n'ugwego rw'umupira w'amaguru naco ugasanga murahangana bavuga ati duhanganira ikibanza ca kabiri ugasanga ntibikunze rero ifatiye kuri ivyo bindi ibyo byose mvuzaho canongeza ko n'ikindi kintu ubwa mbere banza ukagira iyo bita projet sportif umurongo canke se integuro y'igikorwa uzoshaka kuzoshikako iyo uravye nka Patrick Sangwe ivyo avuga nk'umutekinisiye arashobora kuba yo bigerako mugabo ciyo uraba pratiquement birashoboka projet sportif iriho uyu munsi turabe nk'abakinyi dufise muri national team kugira ushike kwihangiro nuko tutari muri club iyo tuba turi mu maklub niho nari kubigaruka ko cyane nkavyerekana ngene projet sportif ishobora gutuma uyitegura bigakunda twe turabye muri national team equipe nationale igusaba kuba ufise la jeunesse abana bakiri bato ukongera ukagira n'abakinyi afise experience this time dufise abakinyi bakinye kane bitabiriza nkino za kane barondeye itike bakaja muri kane Frederic Sabiyumva harimwo ba Jonathan Ahimana harimwo ba Christophe Nduwarugira baritabiriye icyo gikombe ca Afrika baramaze kumva uko gikinwa baramaze kumva kamoto kacu bisigura ngo abo barashobora gusharinga babana bakiri bato la jeunesse bakaboshika kw'icyo kintu hanyuma ucuraba muri policy of recruitment ingene mu recruitment cyangwa singene abakinyi binjira muri national team buryo selection zikogwa uyu munsi tugiye kuraba ngene selection zikogwa abakinyi baje mu myaka ibiri heze ese bo barakonvensa abarundi kubuje bongera bakagaruka abari baje muri nkino zitatu ziheze baragarutse canke ntibagarutse nimba batagarutse yo bari fail kuba ari ugukoba ntabwo ya projet muri 2027 ntibishoboka mugo nimba bagaruka no kuvuga hari urwego bagenda baduza umwaka ku mwaka canke se kuri buri rukino hari urwego bagenda bereka umumenyereza hari n'urwego bagenda berekana nk'umupira w'amaguru hanyuma haca haza nico kintu rocerekeranye nuko umumenyereza nawe high quality y'umumenyereza ese umumenyereza we arafise ubwo burambe experience yo kuba y'inkino z'igikombe ca Afrika yarakigezemo rero nka Patrick Sangwa kuza akabwira abarundi kazoja mu gikombe ca Afrika nk'umumenyereza wewe biragoye kugira ngo bebo byemeza wisunze ibyo abandi baba bisunga kugira ngo bemeze ko umuntu ashobora gushika ku bintu muri projet z'umupira w'amaguru kuko uyu mwanya ntarakina amahiganwa akomeye ku mugabane wa Afrika ntarakina inkino za kane bisigura ngo biragoye ku ruhande rwiwe mugabo nimba ashobora kubitangura kuko ibintu byose projet igira intango ashobora kubitangura birashobora gukunda ariko inzira novuga ko nka 40% ntabwo no hakana ariko 40% biraboneka ko haracari inzira nini ya igoye yo kugira ngo wemeze 100% ko Burundi bushobora kuzoja mu gikombe ca Afrika ya 2027 nta mukinyi numwe mu nkino zeruka yigeza kina mu champion wa Burundi bitandukanye n'ivyo kuri Etienne ubwo ni kimwe kizoza gufasha kugira ngo ryahangiro giyo yihaye abo bakinyi bazoza kumufasha kugira ngo arishikeko ico kirashobora kuba kimwe birashoboka kuko turabye Madagascar ija mu gikombe ca Afrika 2019 yakoreje abakinyi na majority y'abakinyi bakomoka ku mugabane wa Buraya bava mu gihugu cy'u Bufaransa cyane cyane hanyuma nk'ubu turabye nka Cape Verde ni igihugu gikoresha abakinyi bava muri za Portugal cyane ugasanga barakigirira akamaro ibyo birashobora kufasha mugabo nabyo usanga bidafasha umupira w'u Burundi cyane impamvu mvuga ko bidafasha umupira w'u Burundi burya muri nko mu bihugu biteye imbere ikintu cyambere bashobora kubona ko equipe ikomeye cyangwa se umugwi ukomeye nuko bagira igihugu gikomeye mu mupira w'amaguru nuko kigira championa ikomeye championa igaburira umugwi Nserukiragihugu usibye nka za Brazil peut-être baba bafise abakinyi benshi mugo nka za Portugal za France za Angleterre ndavuga mu Bwongereza na za Espagne kugira abakinyi bakina muri national team bavuye muri championa yabo ibi bari iteka kuri ku gihugu cabo cyo ni cyambere barabyibara binezererwa rero icyerekeranye nuko hari abakinyi bava ku mugabane wa Burayi ba binational cyangwa se afise ubwene gihugu bubiri bakaza gukinira Burundi birashobora kubiturufu inakomeye cyane yuko Burundi bwogera kure hashoboka kuko abo bakinyi rimwe na rimwe ya experience twavuga bo baba bayifise hanyuma cyakindi national technically baba bameze neza techniquement aussi psychologiquement si babandi bagenda ngo bagiye guhura na Mohamed Salah ngo bifotozanye nawe bavuge ngo guhura nawe niteka ahubwo ni bandi baba bazi ko bagiye muri competition gusumba wa wundi agenda avuga ati Mohamed Salah turakinanye nawe we wabasanzwe amenyereye amahiganwa no guhura n'abakinyi basanzwe abastar kubwanje ndabona ko ni turufu ishobora kuzofasha ku Patrick Sangwa kuzoshira mu ngiro projet yiwe cyangwa se kuzoshira mu ngiro ibikorwa yahaye federation yeretse federation kashobora kuzokora
burya umupira si technique si mu kibuga gusa n'inyuma y'ikibuga muri vestiaire cyane cyane mwe nabo bantu barafasha kuko bagenda bakwereka bafashanya kubaka bagenzi babo mu mutwe no kubaka ibyo bategerezwa gukora kubikora mu buryo nyabwo n'umwanya nyawo kuko uyu munsi urabye nk'umukinyi uyu musore ni yukuri Klaus urabye umupira ikarakina cyangwa se ugwega yakinye ko kuri zino nkino zibiri birakwereka ko neza nk'umukinya avuye muri championnat y'u Burundi aribwo bwa mbere ahuye na Côte d'Ivoire byo mugora kugira ngo ashobore kwiyadapta nkawe hari naho akora erere imwe ikacimukura mu rukino akoze agacatakara mugo nka Klaus urabona ko naho akoze erere aravuga ngo ndaza kwikavaringa ndaza kwikosora ku mwanya uri imbere mu gihe umurundi akoze iyo erere adasanzwe cavuga ati yo tindamenje abarundi baramfata gute acatangura karemegwa nicyo kintu kitwa amateka canke experience ugasanga biramugoye rero abenshi nabaza ko birabagora gutahura kubona ko equipe iragiye gukina nta bakinyi na babiri canke batatu bakina muri championnat y'u Burundi uyu munsi ugiye kurabona ko turacafisa abakinyi omwe batatu canke bane boshobora kuja muri equipe nationale ko arabavuga ngo nakarenganyo peut-être ko bakurikirana bahari adakurikirana championnat ngabwo nuko atabakurikirana canke uko atanivo bafise iganwa ry'u Burundi abantu nibavyumve neza ni higanwa novuga ko risa niriko rirasubira inyuma cyane tugeranije n'imyaka yakahise nimwumve mu myaka yaheze twarigeze twabona abarundi aribo abakina muri championnat y'u Burundi aribo bakina muri nationale muri za Atletico muri za Lydia Ridike za Vitaro ugasanga nibo bakina muri nationale icyo umupira wacu ntari bwazemwo ikintu bita betting gutigira mugabo uyu munsi umukinyera atsinda ibitsindo 10 ugasanga ibyo bitsindo 10 yabitsinze ari match fixing nka zitatu yatsinze ibitsindo bitatu muri match or equipe ya fixinze yari yatanze urukino match fixing ni kuvuga ngo mugiye gukina match bamaze kumenyereza iriti biza kuba byose muri itsindisha ico gihe ntivyari bwabe ico gihe abakinyi bakina bavuga ngo rishaka gukina kugira dutsinde natwe dushaka gukina kugira dutsinde muguno umunsi umuntu aja gukina avuga ngo turabareka baze gutsinda aba nabo baraza kutureka twe tuze kwinjiza bisigura ngo hari ugwego abakinyi bakoramwo bigasaba ingufu nyinshi muguno musi ingufu zaragabanutse ntitubone naho baba banatsinda ibyo bitsindo hanyuma kuvyerekeranye muri rusangi ugwego rw'umupira wacu warasubiye inyuma cyane kivyerekana nuko amaklebe aduserukira iyasohotse ku mugabane wa Afrika muri tour preliminaire cyangwa se muri ya jonjora gibanze baca bavamo kandi bakavamo nabi akarorero Vitaro yatsinzwe ibitsindo 10 mu nkino zibiri bikwereka ko iyo championnat ifise umugubu wa mbere ukagenda gutsinda ibitsindo 10 eske il afise umuhikinyi oje muri nationale agiye gukina n'umukinyi akina muri France muri za Nice muri za Strasbourg akina muri za Wolverhampton akina muri Suisse biragoye bisigura ngo twebwe championnat yacu hakenewe ko habaho uburyo bwo kubanza kuyiroselektira kuyubaka bushasha hanyuma bakubaka n'abakinyi eje tuzobona baje muri national team hari byo twagiye tubona nizo turiko turavuga ko ababinational baraza nibuka sinibuka ko yari higanwa ry'aba U20 yabere muri Tanzania ari umutipe afise amaraso y'abarabu ugasanga ababinational baraje ariko inyuma y'umwaka umwe ibiri bandi ntukibantu kimenya n'amakuru yabo nuko byagenze ubwo turafise izo politike zo gukurikirana kugira ngo ababinational baje tuze tubakire ko ya projet nimba ari no CAN 2027 ni ya 2029 bize bibandanye tugira abo twubakirako nitwaye mu nyubako ya misi yose ni ya policy ya recruitment navuga n'ubundi ngene abakinyi binjira muri national team cyangwa se ngene bahamagagwa premiere makijya gihe byaravugwa yuko abakinyi baza muri national kubera hakozwe amanyanga bakavuga yuko umukinyi ngo kugira aze ngo atanga ibintu ku bantu ntashoboye kuvuga simvuge poster runaka bari gacava ngo ni naka yarahari ico gihe rero uyu munsi tugiye kuraba hari ibintu byahindutse ni wa mani pikakano navuga ko kahindutse ubuje bakinyi binjiramo ubona ko abakinyi bamereteje ibyo sindiko ndabesha ntitwe turashikuza abantu bose barabona ko umukinyi yaje ubu n'umukinyi afise ubona ko wogirira icizere hanyuma ikindi kintu bari abakinyi gituma bataboneka cyangwa se tutongera kubabona kubera ayo manyanga baba baciyemo abantu baza bakababona bakanamaramarira ngaha byatuma batagera kure bigatuma baca nawe bavuga ati sinzogaruka ngo ibyo bintu nabo nyine bakagira n'isoni cyangwa se n'uwamwe yabahamagara ubwa mbere ntasubire kwiyumvira kubahamagara kuko avuga ati noba ndiko ndamenja noba ndiko ndahimukira imbere y'abantu bambona rero iyo politike je kubganje harakwiye kubaho ico bita sporting director umuntu akurikirana projet sportif umuntu aza kuyikurikirana mu buryo bwiyaguye nkuko dufate nk'ubu Arsenal yatakaje umuntu bita
Edu Gaspar. Edu Gaspar agiye baravuga ngo ntidushobora gufata uwari icegera ciwe ahubwo tuca turondera uwo bita Andrea Berotti Mutariyani yabaye yatwaye Europa League zibiri muri Atletico akina finale za UEFA Champions League baravuga ngo uyu ni bashobora kudufasha kubaka project yacu. Manchester United ya ejo muri herutse gufata umugabo bita Omar Barada bamukuye muri Manchester City kubera babona ko yakoze icyo kintu cyitwa project ya Manchester City bagatwara ibyo bikombe batari bwashikeko ati nako tumuzanye ngaha ashobora kudufasha gutwara igikombe. Uyu munsi yabubakiye project ivuga yuko ari 150 iyo project no kuvuga ngo imyaka 150 Manchester United barayikwiza 2028 bongera gutwara ibindi bikombe arabubakira project rero bivuze ngo natwe nko muri equipe nationale tworonka abantu bavuga bati twebwe nitwagira rukritema iyi niyi nitwakora ibi nibi uwo muntu akaba ari byajejwe atwigira iyo project birakunda ariko this time twebwe tugira ikibazo c'ama poste amwamwe ugasanga bikogwa na kocha orose bategeza kubikora siwe igame ma project bikogwa na team manager or team manager arababakinyi bamaze gushika canke si yo bari akababwira ati muzohamagara tuzokina urukino mwitegure baguhamagaye tuzogukatishiriza itiki iki niki bashika muri ka murajyama ya masaha muraza kuja kuri entraînement isaha ibyo team manager aba mugo ntaraba project sportif bisigura ngo rero twebwe haracabuze uwo muntu ashobora kubikora ariko gusa ni mu nzira nyene yuko bigenda bikosoka kuko nimba no musi dusigaye tubona muri staff harimo abantu bo kugumugabane wa Buraya baje hari ibintu bizogenda bitora umurongo ariko ntibyari bwakunde ko project ya national team twavuga ngo ijana kwijana iri parfait muri project turiko turubakira ko cyane harimo ico kintu c'abinational tubarondera abana se inkomoko mu Burundi baze tubarabe nivo yabo tubashire muri equipe nationale ubwo nishobora kuba inama kuko hari ibindi bihugu bamenye gutegura ariko baduza ama equipe y'abana kuva kuri U17 kuduga U23 babonye komeze neza ndatakara kuri Senegal ubu bafite abana benshi bagiye baduza et puis bo bafite kukuntu bakora na academy of France bagenda baduga sanga bageze kuri ya niveau kuja muri equipe nationale ari wo mwana atazosubira inyuma ubwo kwa tureko turakoresha iyo politiki yose intambara iyo politike kuri national team sindayibona ko ari intambamyi ahubwo ni intambamyi kubakinyi b'abarundi bakina muri championnat y'u Burundi hanyuma ni intambamyi yo ya championnat kuri yo championnat y'u Burundi biragoye kugira ngo izitere imbere ijana kwijana mu gihe itarimo n'amafaranga icyo niho cyambere na yonyene hari ibintu biyigonga kuko umukinyi mwiza aca sohoka akagenda mu bindi bihugu hanyuma ikindi kintu naco nta bantu ariko barainvestisa muri mu mupira w'amaguru ngahi Burundi bisigura kugira ngo tubone ama academy biragoye cyane nk'ubu waruvuze muri Senegal hari ikigo cyangwa se ishure rihari rishobora kuba lingana limwe ibibuga bigira ku 10 by'abana bashika ku majana biga umupira w'amaguru rero kugira ngo bikunde ico kibazo ntabwo ari kibazo kiza kuba kubera umumenyereza ingorane kubujya tozana abakinyi ahubwo kubera abona batabikoze arahitamo kuja kubarondera hanze rero kugira ngo twege abo bantu bumva bari mu mupira w'amaguru bawukunze bifuza kuzobona abakinyi abo bakina ni byiza ko bemvise mu mupira w'amaguru mu Burundi nyene hanyuma ejo tukazoronka abakinyi bagira iki baje muri national team twebwe rero ntitushobora kuyishira ku rwego rwa Senegal kuko Senegal izo projet sportif bo barazumva bakagaburira igihugu cy'u Bufaransa bakagaburira uburaya kubera iki babiteguye hakirikane nako hakenewe ababitegura twebwe rero ikinene kintu naco no kongezako brother Ishari umupira wacu ufise ikibazo mu buryo bw'abawurimwo uyu munsi umuperezida aja muri kurongora umugwi atigeze akurikirana iby'umupira w'amaguru ahubwo ro kubereye yaronsa amafaranga atazi n'ibijanye n'umupira w'amaguru ananashobora kubwira ati uriya mukinya ariko arakina imbere ntakubwire posta kinako ntakubwire ati ni mwataka canke n'umusatirizi ngo bose n'abakinyi urumva hanyuma ugasanga nk'umuntu SG canke SG secrétaire général wa équipe kuko limwe nemwe niwe yigama ama projet mw'iki gihe cyo ngaha iwacu Burundi niwe abategeza gutegura projet akabereka ati bikugukunuku tubikora uku ugasanga nawe no mu muryango wa president nawe nyiri ugasanga nta by'umupira azi ugasanga aho umupira equipe ijyamye ifashwa n'umumenyereza benande na president atavyazi n'umumenyereza nawe ugasanga izo project sizi we wazi byo mu kibuga on pitch nivyo atahura ibyo ro bizotuma umupira wacu ugira uzotera imbere hakenewe ko federation irondera aba expert bashobora kugirira inyigisho aba president b'imigwi hanyuma aba president b'imigwi bakabona ko football ari business yamara kuba business bakagira iki bagashobora kuyinvestisamo bayinvestisamo nako bakazogira bakaca bagaburira umugwi Nserukiragihugu ico ca business nibaza ko no gutumira undi munsi twakira ko nibaza ko ni kimwe mu bintu
twifuza muga turabona ukuntu byokorwa kuko nibaza ko ahandi baramaze kugira business muga twe turacari muri zike mupira sindaguciriyemwo urabye nk'ubu business yacu twe ntiturabitahurije na kwijana mugo murabye nk'ubu AS Bondi Association Sportive de Bondi aho Mbappe avuka niyo ni club se wiwe papa wa Mbappe Wilfried Mbappe yamenyereza yayimenyereje akiri muto kandi iyo projet sportif kara kantu gatoya mugo karamudugije uyu munsi Mbappe yahinduriye ubuzima abantu bibondi ahindurira ubuzima ya club yakuriyemo bisigura ngo barungutse banyeneyo kubera iki uwo bita Mbappe kandi si wowe nyene batanze ko hagiye banga bakinyi beshi muri Association Sportive de Bondi twero hari hakenewe ko haboneka umuntu abantu nka batatu bane batanu bashobora gutahura ko ushobora gusohora umukinyi umwe akaba yogira iki yofasha muri club yawe nawe ugatera imbere n'ivyo washize mu byose ukabironka like nka Nyange uyu no munsi Burundi buvuye mu nkino zo kurondera ikombe c'isi mu rukino rwa mbere urabona ko bakinye na Côte d'Ivoire nivyo yarabatsinze ugwa kabiri batsinze Seychelles 5-0 n'undi baracaye mu kibanza cya 3 n'amanota 10 hari aho ucumva bavuga ngo ngurega biracashoboka ubundi boja muri Coupe du Monde urabona ko hari ruhande yo kurondera itike y'ikombe ca Afrika bashobora no kwiruka kurondera itike y'ikombe haragera twarakoranye ikiganiro na Patrick Sangwa umumenyereza w'intamba mu rugamba mu byo yambwiye ati natwe twe nakwe bitangaza bitotubako ibitangaza bibaye nk'ibyabaye ikana Yesu ahindura umuvinyo yahinduye amazi kuba umuvinyo natwe birashoboka mugabo tugiye kuraba pratiquement ntibikunda impamvu bidakunda si yindi uyu munsi Côte d'Ivoire tiko turava ko tuzokina dusikaje inkino zine izo nkino zine ntituzi ko tuzozisinda zose harimo Côte d'Ivoire harimo Gabo harimo na Kenya kandi ibyo bihugu byose ugiye kuraba nibihugu byose utosuzugura ku mupira wabyo biri kubirakira mwa kino gihe hanyuma usibye iyo Seychelles twatsinze ukaba wogira icizere 100% niyo Gambia petete kwa woitsinda ariko wumve ko tutanafise na home advantage kuba tudakinira muhira nabyo biratugonga ibyo byose urumva iyo nzira iri nova kari inzira y'inzitane kugira ngo Burundi bwo kwitabira igikombe c'isi reka ndavyongezeko nimwibuke ko tugenda mu matsinda na matsinda 9 mwayo matsinda havamwo umugwi umwe uyu munsi wa mbere umugwi wa mbere udusumbya amanota angahe atandatu bidusaba ko batsindwa inkino zabo zose basigaje abo bose tugiye guhangana nakwe tugatsinda inkino zose dusigaje tukaca tugira amanota 22 tugize 22 bikaca bidusa kandi ibyo ntibipratiquement ntibikunda kuko d'Ivoire tsindwa inkino zose kwitsindira muhera vyonyene kuyitsindira muhera nabyo n'ikibazo hanyuma bikaca bidusaba peut-être ibyo bidakunze bikadusa ko tuba bakabiri muri iryo tsinda hanyuma tukitwa meilleur perdant babandi batakaje mugabo batatakaje nabi ku mugabane wa Afrika tukaba nk'abambere ku mugabane wa Afrika mu batakaje nabi tukosha duhura nabo muri CONCACAF kugira ngo dushobore kugira iki kwitabira igikombe c'isi nahone tukaronka iyo tike y'umuntu wa wundi azoza kugira 10 mu bitabira igikombe c'isi avuye ku mugabane wa Afrika mu gihe bararondera 9 biragoye rero sindabibona n'inzira no vuga ko ni nka hano muri Egypt ugenda n'amaguru agoye gushika nahone mu kuvuza ngo uzagenda mu kwezi cyogora ugenda n'amaguru nkuko yanabivuze intumbero yiwe ni igikombe ca Afrika igikombe ca Afrika naco nyene bizovana n'inzira ko inzira ishobora kuba amahirwe kugira ngo tuje mu gikombe ca Afrika reka ndagwe nk'akarorero 2019 tuja mu gikombe ca Afrika twari kumwe na Mali na Gabo na Sudan y'Epfo twatsinze Sudan y'Epfo tunganya na Mali arero tour Gaborona yari ifise ibibazo bya Obama yange n'abandi bakinyi hari ibibazo harimo desordre nyinshi tukisha tugire twabaye barugira iki barusehera mu nduru tubatugiza amahirwe ati ibyo bibazo bafise ka tuvunire mu nkokora Obama yange hageze aho nganaza ku rukino ngahi Bujumbura bantavuga ngo ngarashobora kutitabira yaraje ico gihe rero twagize amahirwe tubakura ko manota rero ubu sinibaza ko 100% twafa kubakura ko manota kuko ubu bya bibazo byari bihari bisa n'ibyatoye umurongo baramaze hari utwo batoreye inyishu ubu no kuva bivana pole twa kwisanga muri ceko exact ego bivana na pole twa kwisangamo c'est vrai nivyo turiko turabona abakinyi bashaka ariko baraza mugabo nabakinyi bisaba ko bategurwa babe bari mu kibanza kimeze neza muri kimeze neza kuko nivyo wabivuze mu ntango ko hamaze kuza klima nziza ibindi birakurikira basanga yama performance mu kibuga raje bya bindi coach yavuga nk'amahangiro basanga arabishitseko baza ko Sangwa Patrick ni azogenda bikora buke kuko nta woca avuga ngo atagiye ngo umuntu amukondane kuko sinibaza ko kuba aje mu mpera za 2024 ariko aje kurondera qualification ya 2027
si ibintu byoroshe cyane. Oya biragoye ahubwo nuko abantu nyene bakurikira BNP TV bangira ngo bashobora kuba baratahura umupira ko biri kose uko barafise impamvu bakurikirana iyi televiziyo. Manchester United yatakaje wo bita Sir Alex Ferguson 2013 kuva 2013 iri mu bibazo byinshi. Arsenal kuva 2004 ntiratwara igikombe ca champion. Wibaza kari kubera iki? Projet zabo zagiye zihura na challenge, zagiye zihura n'abakonkira bakomeye za Manchester City, za Man U, za Chelsea, za Leicester City zarajemwo, bisigura ngo byagiye bibagonga cyane kugeza aho gutwara igikombe byarabagoye cyane rero. Sikuvuga ngo nuko bafise abamenyereza baciriritse cyangwa se bari hasi. Mugabo kubera bagenda bahura nabo bahangana bakomeye byaranse ko basubire bongera gutwara igikombe ca championnat. Liverpool ona ko 2010 yari maze imyaka 30 atwaye igikombe ca championnat, 2019 2020 iragitahuka nyuma y'imyaka 30 igikombe kugira ugitware cyangwa se kugira witabire higanwa inzira nabo muhiganwa biba iturufu ya mbere ikomeye. Rero kuri Patrick Sangwa hamwe atoja muri kane ntishoje tuvuga ngo tumutera amabuye ngo nukubera tagize iki atitabiriye kane ya 2027 ahubwo tuzorabe uyu munsi hari ibyo baramaze kuroderesa kushira ku murongo mu mugwi Nserukiragihugu. Ashobora kwa dusigiye n'ubwo umuntu ashobora kuba yavuga ngo n'inyuma y'imyaka 2 birashoboka basi ko twikwitabira irindi competition canke ikindi irindi higanwa. Akandi karorero Tanzania yamaze imyaka 39 ititabira igikombe ca Afrika. Urumva yaheruka mu mirongo indwi nimba ntihenze kuko araheze imyaka mu 80 kuko yagiye 2019 iheruka mu 80. Urumva ni ibintu bisanzwe yuko umuntu ashobora kugira ihangiro ntirikunde mugabo akari ibindi bintu yashize ku murongo ikerekeranye n'umwuka wavuga muri national team byarahindutse systeme doje kwiyadabuta kuri ku rukino uyu munsi jewe ibintu tubonye mu nkino zine za mbere biratwereka yuko inyuma y'inkino zitanu zitandatu indwi hazo hari icizere cyuko umugwi Nserukiragihugu wongeye kugarukana ico no kwita honneur icubahiro kwa kuntu umuntu ahaguruka ari nk'igitego kumva avuze ati ari abantu sinoje no kubaraba kuko harageze igihe umuntu atavuga ngo je sinifuza kuraba intamba mu rugamba ziko zirakina muguye umwanya uravuga ati ndavye bebe ariko barakina no hamagarira umurundi akurikirana BNP TV aze kuraba match. Urumva rero harakano nako kazoba kamaze kuba ibyo kujige mu gikombe cy'isi ca Afrika bidakunze ntabwo dikwiye kumutera amabuye. Reka turindire ko azobishika katanabishitse ko nko bivuze nta ikuba kizohacacitse kuko si ibintu uburundi wovuga ko busivye nta musi wishibere nta musi wishibere nije ni objectif mugabo nibaza ko nkuko babivuze niyagenda hari icasiye equipe izobihari ku buryo n'inyuma yo bashobora kubishikako umuntu azomushimirije. Ahubwo ni hanagira 2020 bitumaze kubona ibyo amaze gushikako bashobora no kumwongeza amasezerano cyane gose kuko iri hangiro ritanakunze nobabazwa n'umurundi yozovuga ngo yatubwiye kazoja muri kane ntagiyeyo ngo she tuvuga ngo tumusezere cyangwa dutangure tumublaming tumutuke tumufate nabi tumusuzugure oya tuze turabe pro ibyo yamaze gushikako abizovani byazobamaze nibyo amaze gushikako ko itsinzi mu mupira w'amaguru ntabwo ari igikombe cyonyene itsinzi hariho swate systeme uburyo mukina mubano inyungu hari inyungu buje ziboneka indirectement abantu batababona atari kwitabira byama yamahiganwa komakomeye gusa kuno munsi hari abana bazorabira kuri nyange bivanye nuko yakina mu mugwi Nserukiragihugu ejo bakaza bagakina neza mu Nserukiragihugu karonka nama ama avantage yo gusohoka kuja hanze bakaboneka. Example nka Kurodigira umugisha ndiko ndara umupira ikarakina ubu muri national team uratanga icizere yuko exactement oui. Nibaza ko twabonye byinshi byokorwa twabonye ni ikwiye gukosorwa nimba ari byo kugira ngo ubundi bitabire igikombe ca Afrika ko nkuko yabivuze yabikubwiye competition cyo n'igitangaro. Suleiman yo nkuru batazira Papa Utam wari kuri Utam podcast wakoze cyane kubana natwe. Mwakoze cyane kuntumira muri BNP TV ako ni studio y'ubwoba studio y'ubwoba je maze iyo bivuze n'umuntu nkawe wica numva ko bari sawa cyane ko urabizi oya maze kuja mu studio menshi haba mu Burundi Tanzania Rwanda Afrika y'Epfo naragiye mu bihugu bitandukanye mbona ama studio mugabe studio burya nuko kumbura abantu bakurikirana BNP TV batanagira amahirwe yo kuyinjira bazoze tubagire visite byo babiryoshe cyane kabisa ni studio nziza cyane nemeza ko mu Burundi iri mu zambere ahubwo ishobora ko ari nayo ya mbere mu Burundi sugushikuza ngo nuko mwantumiye bazozi bavyirabira murakoze cyane namwe reka nshimire mwese mwadukurikiranye ahanje naho utaha.